nagira ndakwibutse yuko burya Satani abundiye ubugingo bwanyu. Arababundiye kuko nawe nyene arakeneye abanyenkomezi, akeneye akaranga, akeneye taye nziza, ibyiza nivyo ashaka. None yotora ibinebwe, akeneye abanyamwete. Niwe ufise umwete wo gukorera Imana, wamuri maso, wamugavye, kuko Satani agenda yivuga nk'intambwe arondera kurotsa wewe. Kandi Satani arazi yuko kazoza kawe kadepanda n'ukuri uyu munsi. Nico gituma arondera kugucafuza bicitwa uyu munsi kugira azibire ibyawe vyejo, ibyawe vyo muri kazoza. Arabizi neza yuko ubandanije wifata neza ejo ho genda neza. Ubandanije wifata neza ejo abandi bazokugomwa bagukoreshe, n'Imana izokugomwa igukoreshe. Ibyo arabizi. Nico gituma arondera kukurotsa, arondera kuguca intege, arondera kugutega imitego. Turakwiye kumenya imikenyuro ya Satani. Burya hajya Yosefu kugira parvene guhunga, yamenye umukenyuro wa Satani. Aravuga ati uyu mugore nsiwe yaciye amubwira ati burya databuja ibindi vyose yarabinyeguriye uretse wewe. Yosefu amenya umukenyuro ariruka. Nayo we nutamenya umukenyuro ahubwo uzoza kuyambira Satani. Urumva uri mwiza, ufise agataye keza. Ego nawe uzuremera wegera. Reka navuze nakubwira uti ni sawa, uri kuravuduka wiruka umwereka ubworo bw'ikirenge. Ujambo busosa Satani arabo mugabo ashaka kugwa mu mutego. Ndakwinginze rero wiyubare. Satani aratanga amakado empoisonné, ajya cyitwa amakado empoisonné. Atanga amakado ari kagamije ikindi kintu. Kandi Satani rega ntiyigendera. So umwe mama bavuga ngo bacapa ngo afise amahembe. Aca mu bantu akakwemerera ibintu byinshi, ibintu by'agaciro, ibintu byiza cyane. Ni mumenye imikenyuro, nimugwe mu mutego. Ubu muntu arasambana kuri kwamya kacaza kanega gahanga gafata mikro atabwoba, ariko mugabo nukurinda kutagira uko kungana. Ubu nta gutinya Imana kuri mu bantu. Abasore n'inkumi barindiriye kugira mariage, umengo byose barabyemerewe. Abinda zijamwo bayita accident, ariko burya basambana si bajya gusa. Burya ibyo byose twari dukwiye kubireka kubwo gutinya Imana, kubwo kurondera kubicitegererezo.